Ndabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana kaze muri kino kiganiro cacu, ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro turabashikiriza ibijanye n'integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro inemero ritanga gushasha ububasha bwa Sentare igwanya igiturire, ubwa paraki nkuru yikukira hamwe n'ubw'igipolisi kidasanzwe kijejwe kugwanya igiturire. Iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi aho yari yaje mu nama nshingamateka gushikiriza imvune imvano iyo nteguro y'ibwirizwa, aho hakaba hari ku wa gatatu igenekerezo rya 28 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2021. Mu gice ca kabiri turabashikiriza ibijanye n'integuro y'ibwirizwa rigenga imigambi ya kazoza n'iterambere mu Burundi, code des investissements mu rurimi rw'igifaransa. Iyo nteguro y'ibwiriza ikaba yashikirijwe n'umushikiranganje w'ubudandaji, ubutwara ibintu n'abantu n'ingenzi umufasone Imakire Ndabaneze, aho nawe nyene yarishikiye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 29 ndamukiza uyu mwaka wa 2021 mu nama nshingamateka kugira ngo ashikirize imvune imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Nkaba nongeye kubaha ikaze mwese. Mu bihugu byose byo kwisi ngo abanyagihugu bifuza ko ibisata vya leta bibarangurira neza ivyo babikenerako, ngo abanyagihugu ntibategerezwa mu bisanzwe gusabwa kuriha ivyo barangurirwa basanzwe bafitiye uburenganzira, ngo mu gihe ibirangurwa bisaba ko habanza kugira icokorwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, ngo gitegezwa kuba gitekanijwe n'amabwirizwa hamwe n'amategeko. Ngo abanyagihugu rero ntibategerezwa kugira ico bariha kuco bakeneye kurangurirwa bafitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Ngo ariko ingingo ngenderwa ko ijanye no gutwara neza ngo iraburagwizwa n'ingeso y'igiturire. Ngo mu Burundi ingeso y'igiturire mu bisata vya leta canke ibifatwa nk'ivyo ngo sivyo imbeshere namba ngo irahari. Ngo inkurikizi mbi z'ingeso z'igiturire hamwe n'ivyaha bifatwa nk'ivyo ngo sagasheshwa n'umuri. Ngo igiturire n'ivyaha bijanye ngo n'umurima utabiye umeramwo ugakuriramwo maze ukamamwo amabi azingamika igihugu. Ngo kukaba nkako ngo igiturire kirazingamika iterambere ry'igihugu, ngo kigasasira indava kudahana kigatuma abene igihugu badafatwa kume mu byo igihugu kibasaba, kikongera kikabangamira intwaro yisunga amategeko. Ivyo ni bimwe mu byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe ubutungane mu gihe yari karashikiriza imvune imvano iyo nteguro y'ibwirizwa imbere y'abashingamateka mu kigo. Imvune imvano yotuma mutunganya gushasha itegeko ryagenga Sentare idasanzwe ijejwe kugwanya igiturire na parake nkuru yayo yayikukira, ati n'igisata cy'igipolisi kitari gisanzwe cari kijejwe kugwanya igiturire, muti imvune imvano yoba ari iyihe? Nyeniteka murongoye inama nshingamateka, murazi neza yuko igiturire ari nk'umutsindima usanga utabiye, uwo murima bakawurimamwo ukamera, umaze kumera ivyamwa vyawo bikagira ingaruka mbi ku gihugu cacu, ndetse no mu bindi bihugu niko usanga bimeze. Ntawibagiye rero yuko ahanini igiturire usanga ubwa mbere ho mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu gituma igihugu kitisununura muri ubwo butunzi, ugasanga nabo giteje imbere barondera kuzana imigambi muri kino gihugu cacu, ugasanga bariko barahunga kino gihugu bivanye nuko igihugu usanga ciziziwe n'igiturire. Hakuba twotera imbere rero ugasanga igihugu kiriko gitera gisubira inyuma, mbese n'ineza canke isura yaco mu makungu ugasanga iriko irahinduka, iriko igaragara uko itari kugaragara. Igiturire kandi tutavyobagije hari igihe usanga kiriko kirasasira indava ukudahana.
ugasanga kudahana byiziziye igihugu bivanye nuko umwe yari guhanwa ashobora gutanga igiturire ahana hariya kugira ngo kwa kumuhana ntigushobore kumubako, kandi kiragabanya n'intwaro ibereye kuko hari igihe usanga kenshi amategeko ahungabanye, ugasanga ibintu ntibicisunzwe amategeko, ugasanga abantu imbere y'amategeko ntibagifatwa kumwe bivanye n'akaranda k'ico giturire. No mu bijanye na politike nyene burya igiturire hari igihe kibikorako, kuko usanga umutekano w'igihugu wa muri kurahungabana, ugasanga ntukimeze neza, kikagabanya inguvu z'igihugu, inguvu zari igihugu cari gifise cyangwa abategetsi abarongoye ico gihugu batwara ico gihugu na leta, ugasanga inguvu ziriko ziragabanuka bivanye nuko bwa mbere ho umwizero w'abene gihugu usanga uri kuratakara, ugasanga igiturire uri kurakiraba ni inkomoko y'amabi menshi mu gihugu, igakinyiza imigambi y'igihugu, ugasanga naho igihugu cariko kirarondera kuguma kiriko kiraje imbere kugira gitere imbere, ugasanga ca giturire kibandanyije gicinyiza, ugasanga ryaterambere twariko turarondera ntituriko turarishikira uko iterambere twategerezwa kurishikira. Inyuma yo gushikiriza imvo n'imvano, urongoye umugwi w'ubutungane n'agateka kazina muntu umushinga amateka Evariste Ndikumana akaba yaciye ashikiriza imbere y'inama ya bose icegeranyo cashitsweko n'uwo mugwi wari wahawe kwiga iyo nteguro y'ibwirizwa. Inyuma y'icegeranyo banyakubahwa abashinga amateka barabajije umushikiranganje kungene azotora abo bazosubirira abo bahahora hamwe n'akarusho bazozana, bongera bamubazana kazoza k'abakozi bahora bakora muri ubwo rwego. Igiturire gitanga hagati y'abantu babiri, ugitanga n'ugitora, hama babiri ntihagire n'umwe yitwara, ikabibanga ryabo. N'ubuhe buhinga bugiye gukoreshwa nabo bajejwe antikorupsiyo bashasha kugira ngo babafate. Muravuga muti mbega hari vyateguwe kugira ngo abo baje bashobore gusumvya abahahora. Nibaza ko tukibabwira mu mvo n'imvano ingene vyari bimeze n'ingene vyagenda, mwumvise neza yuko hashaka ko haboneka impinyanyuro. Muri abo bacamanza bari muri ivyo bisata ntitwavuze ngo mbega ngo bananiwe, ngo mbega nta competence bari bafise, ngo mbega ntavyo bari bashoboye bobo. Twavuze tuti turavye ingene bimeze, ingene vyubatse inyubako, iyo sentare ingene nimwe yubatse gute, bigenda gute, ikora gute kuri territoire y'u Burundi, ico gisata gikora gute. Turavuga tuti iyo parke nimwe bigenda gute, uburyo bugenda, eske efficacité niyihe, inyungu niyihe, ico twariko turarondera nico twaronse. Muriko muravuga rero ngo uyu munsi ngo abantu ngo hari vyateguwe kugira ngo basumvye abahahora. Ni igihugu bwaco gishaka ko ibintu bikorwa neza kurusha uko vyari. Ni politike nshasha yuko igiturire gituzwa kurusha uko vyari. Uko vyari ko birakorwa, uko vyari ko biragenda, ingene vyari organize, ingene structure yari imeze, uburyo bwagenda kugira ngo haboneke koko igihugu cahagurukiye ibintu vyo kurwanya igiturire vy'ukuri, cahagurukiye ibintu bijanye no kudahana. Yabajije ati ibisata vyakoramwo abasivile n'abapolisi
nibaza ko yashatse kuvuga brigade spéciale anticorruption kuko niyo yari icanze abasivile, abapolisi, abacamanza, abantu bavuye mu bisata bitandukanye, niyo yari icanze. Muti none kazoza kabo ntitwogategekanya n'ukuri muri iri tegeko. Kazoza kawo kigukundi, hariho abareyintegra iyo bahora, kuko hariho je nibaza yuko abantu ni benshi babajije iki kibazo. None burya abakora muri brigade spéciale anticorruption kijya gisata, burya bari bavuze bati mwe muzogumayo mpaka, ntibahindurwa, ntibashobora guhindurirwa amabanga bakaja mu kindi gisata canke bikagenda kujya na kuriya. Woca umengo na ahantu bari barihaye kumwe nyene icubari akunda kubivuga ngo ahantu bikebeye, ukamengo na ahantu bikebeye nabo nyene babishoboye, nta wundi numwe yoza ashoboye ico kintu. Hariho naho bo muhora mubona baja kuri decret ya nyene icubari umukuru w'igihugu, kandi batigeze baba bafise matricule ya fonction publique, bakaja kuri decret y'umukuru w'igihugu, none iyo decret bayivuye ko baca baja. Hariho rero ibintu dukwiye kumenyera, ukamenyera yuko aho uri wicaye uyu munsi, fuma basi uhakora neza, uzohasige bakuvuga neza, uzohasige bavuga ko hari ibintu wahinduye wagenjeje neza igihe yari ahari ku ntwaro ya naka. Mbwa ibibanza turimwe byari iby'abandi ejo hahise, bizoba iby'abandi ejo haza. Nico gituma tutoguma tuvuga ngo none ngo mbe bazoja he, abafise yo bazananye bazoreyintegra, abafise yo batazananye naho igihugu kizokwiga ngene kibagera nta kundi. Cegera cambere c'umukuru w'inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana yarabajije ikibazo yisunze ivyanditswe mu mvo n'imvano iyo nteguro y'ibwirizwa. Mu mvo n'imvano naragize akabazo ariko ndabiraba ndibaza nti iyi ngingo sinzi ko nayitengera iri mu mvo n'imvano ni paragarafu ya gatatu. Nabonye umengo ndiko ndabiraba jewe twitwa ko turiko turasubiramo dusa n'abariko barakorera ku mvo n'imvano ya kera, canke n'ivyaba arivyo bihava binkomereza amadidani, kuko nyakubahwa umushikiranganji banditse ngo mu Burundi ingeso y'igiturire mu bisata vya leta neza ko inzego za leta zihanitse n'igiturire. Umushikiranganji akaba yaramuhaye umuco. Tubona yuko mu mvo n'imvano hari haho mwavuze yuko mu Burundi ingeso y'igiturire mu bisata vya leta canke bifata ingingo ko atari ivy'imbeshere yoba ihari. Yari mu mvo n'imvano, kandi tubiravye burya nta mwonga uburi sato ibidahizwe. Kandi turi mu mvo n'imvano turiko turerekana icotuma duhinyanyura itegeko gusumba, si ikintu twashize mu itegeko. Nivyo bararaba ati none imvo n'imvano yatumye iri tegeko rihinduka ni irihe? Ati mu Burundi baremanga ko hariho ibiturire. Muvuze muti tugikuremwo ntaco vyishe, mugabo kandi turi no mu mvo n'imvano yatumye koko tugira uwo mutima, kandi naco gituma usanga tuvuga tuti Uburundi bwarateye igikumu ku masezerano aya n'aya abuze ibintu vy'ibiturire, agira ibi n'ibi, nuko Uburundi budashobora guhakana buti mu bisata bitandukanye ntitwobura umuntu uyu nuriya bagigiturire bakigiturire banyuruza itunga ry'igihugu. Suvuga ko turiko turavyemanga ngo twe turagigiturire, mugabo kandi nitworeka no kuvuga yuko hariho mu bisata bitandukanye aho usanga ico kintu kihari.
kandi leta ntiba yemanze kwishigikiye ivyo biturire. Muri ico gihe we ntuvyemanze ngo ndabishigikiye ngo ivyo biturire ko vyobaho. Iki kintu uri kurakiraba, leta ntiri kwiremanga ngo kwishigikiye ko yobishigikiye ivyo biturire, ahubwo ni kugira ngo yerekane koko mu bijanye no kurwanya ico giturire iri kwirashiramwo izindi nguvu zidasanzwe, izindi nguvu zishoboka kugira ngo umwene gihugu akingigwe, igihugu gikingigwe, amatungo yose akingigwe. Rero leta ntivyemeje ngo ivyemange ngo nciyenemera ngo ico giturire ko kibaho canke ko bigenda ukunuku, ahubwo no kugira ngo bafate umwanzuro wo kugira ngo ico giturire turabe by'ukuri ko cotuzwa, kandi uwakiriye akagaragara, uwakiriye akaboneka, uwakiriye akaja ku mugaragaro. Rero kavuyemwo kuri jewe nta n'ikintu na kimwe vyica, kandi kanagumyemwo ico mbona coco naco nyene ntaco vyica, kuko nticerekana ko leta ubwayo iri kiremanga ko ishigikiye ivyo bintu bijanye n'ibiturire. Ico bakibi nuko leta yokwemanga ko ishigikiye ibintu bijanye n'ibiturire, mugabo kuvuga ati mu bisata bimwe bimwe aha na hariya hariho abantu bagifisa ko kaboko, hariho abantu bagifisa ko gatima ko kwiba. Erega ni n'iterabwoba kugira abantu babone nuko leta ibibona, ibizi kandi ko bihari. Bagifisa ko gatima ko kwiba. Mu butungane hariho abantu bagifisa ko gatima ko guca imanza babanje kugira ico baronse. Rero ivyo tugiye kubihagurukira, ahubwo no gushimangira kugira ngo biboneke ko leta vy'ukuri iri kirahagurukira bene abo bantu, kuko nta kubakingira ikibaba kiretse muravye tugagaforumira ukundi cankwe kakaguma uko gasanzwe kari. Naho nyene nibaza ko kubera kitari no mwitegeko, ari nk'intangamarara, imvo n'imvano, nibaza yuko ataco vyoba vyishe cane. Bamaze kurica iryo nino iyo nteguro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro, inemero ritanga gushasha ububasha bwa Sentare igwanye igiturire, ubwa pariki nkuru ikukira hamwe n'ubw'igipolisi kidasanzwe kijejwe kurwanya igiturire yaciye yemezwa 100%. Nkuko nari nabibabwiye mu ntangamarara kuri uyu wa kane igenekerezo rya 29 ndamukiza, umushikiranganje ubudandaji ugutwara abantu n'ibintu n'ingenzi mufasoni Imakire Ndabaneze yarishikiye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kugira ngo asigure imvo n'imvano yatumye leta y'u Burundi yashatse gusubiramwo integuro y'ibwirizwa rigenga imigambi y'akazoza n'iterambere mu Burundi, code des investissements mu rurimi rw'igifaransa. Umushikiranganje akamenyesha ko iryo tegeko ryagiye hindagurika incuro atari nke, bakuramwo ingingo zimwe bashiramwo izindi, ngo nk'iryo mu 2008, 2009 no mu 2017. Dufise amabwirizwa menshi atugenga mu byerekeye ibya investissement. Hariho ibwirizwa nyezina ari iryo mu 2008, code des investissements muri 2008. Iryo barabonye ko ridakwiye baca bashiraho irindi umwaka ukurikira muri 2009, 2009. Irindi rivuga pour préciser les avantages fiscaux et douaniers bazoha abantu baje kushinga amashirahamwe ngahi Burundi canke b'abarundi canke bo hanze. Aho rero aba mabwirizwa abiri, iryo bwirizwa nyene kugira ngo rishobore gushirwa mu ngiro baca barasanga ko hari bigoye, haca haza ayandi ma ordonnance menshi n'amatexte d'application menshi kugira ngo rishobore gushirwa mu ngiro iryo bwirizwa. Murumva rero ko byari bigoye cyane kugira ngo umuntu azanye umutahe agomba gushinga ishirahamwe ngahi Burundi canke umurundi wenyene agomba kurishinga, bica bimugora kuja kuraba ayo mabwirizwa yose nayo mategeko agenga iri bwirizwa ry'abantu bagomba kuzana imitahe kugira ngo bashinge amashirahamwe. Naha rero kuva mu 2017 leta yaciye yibaza yuko iri bwirizwa ryari rihari ko ryosubira kwigwa, bagafata bakagira abantu bose
baraba n'ibya investissement bose bakaba ndabivuga mu rurimi rw'igifaransa baci batangura kugira consultation, large consultation kugira ngo pour mettre en place un code des investissements unifié complet kugira ngo uzanye mutahe ntasubire kujuragirika ava hajaha ava muri ribwirizwa aja mu rindi. Ubu rero bimaze kugenda gutyo niho rero baca bazana iribwirizwa kugira ngo turitosore twese turyumve kumwe kandi turishire mu ngiro. Ubu rero iribwirizwa rishasha twazanye le présent projet de loi ije gukuraho aya mabwirizwa yandi yose yarahari n'amategeko yarahari mu byerekeye gushinga amashirahamwe kugira ngo habe rimwe umuntu wese ashobora gusoma kandi akaryumva. Ibya kabiri aya ma ordonnance yose ahari nayo nyene agacavaho kugira ngo iri bwirizwa ryonyene rikwire yego hazoba nka ordonnance imwe texte d'application nk'imwe canke zibiri kuko ibyo ntibibura kuko hama hakeneye certaine précision mugabo ubunya ni nyinshi kandi disparate quelquefois zikaba na contradictoire. Nico gituma rero twaciye twibaza ko ubunya iri code des investissements y'ubu kandi wayisomye wese arabibona niwe yaramaze gusoma igihe ahahora yuko ari un texte complet riche kuko ije guhindura ibitari bike et puis il y a un fait important nuko tuzi yuko le monde des affaires, l'environnement économique mondial, l'environnement économique régional change énormément pour s'adapter à la conjoncture mondiale actuelle. Ibi byose rero bigaca bituma yuko duca tugerageza kuadaptira ibwirizwa kugira ngo dukurikize ibyo byose abafise imitahe bashaka kuza kubikorera ngaho i Burundi boroherwe tuborohereze kandi bashobore gukora bumva ko bamerewe neza mu kugira ngo bagire imitahe yabo izozane akarusho. Iri bwirizwa kandi rirerekana neza les obligations et les droits de l'investisseur. Ibitahora muri indi bwirizwa ryahahora. Hanyuma kandi comme habaye consultation y'abantu bose, habaye API, haba OBR, haba les ministères sectoriels, haba la chambre fédérale via l'association des industriels burundais na le service national de registration, tout ce monde là baragiye hamwe bashira iyi nteguro nk'uko tuje kuyibereka uyu munsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des innovations essentielles. C'est d'abord les définitions kuko murazi ko definition nizo zituma umuntu yumva ingene ibintu bipanze n'ingene ashobora kwiorienta kugira ngo asome ibiri mu ibwirizwa. Les définitions zabaye nyinshi kandi ziri complet zahora ari nk'icenda muri ibwirizwa ryahahora ubu ni 15 bivuga yuko kandi ziri bien rédigées, bien argumentées pour que l'investisseur comprenne facilement ico ashobora gukura mu ibwirizwa. Amaze gushikiriza imvune imvano y'iryo nteguro y'ibwirizwa urongoye umugwi wize ku by'umwihariko iyo nteguro yaciye ashikiriza icegeranyo umugwi washitseko kikaba cashikirijwe n'umushinga amateka Kome Manirakiza. Ibibazo bitari bike rero bijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa byarabajijwe na cane akarusho k'ikigo API kigiye guhinduka ADB, ingene bazocungera abazanye imitahe, ibisabwa umutahe muto ushoboka n'ibindi. Urabona ko ikigo API, Agence de Promotion des Investissements, igiye guhinduka Agence de Développement du Burundi, icyo bise ADB. Nagira mbaze na kwa mushikiranganje ko turavye ingene API muri no misi yakora uravye amasosiyete ingene yavyoka akanyaruka twumve akarusho ico kigo gishasha kigiye kugira kuzana les investisseurs par rapport yuko API ikora ni kuvuga ikintu gishasha gikomeye akarusho kagiye kazova
muri ico kigo gishasha parapo yuko akiyakora. Aho umushikiranganje akayabahaye inyishu ko ivyo byose babiciye hirya no hino basanga biratomowe. ADB ils ont fait une mission très large. En plus c'est une mission API barafise des missions très importantes, notamment muravye neza muri exposé des motifs bavuga bati le changement, donc pour changer l'agence de l'API à la DB, bavuga que le changement est motivé par le souci d'aller au-delà de la promotion des investissements et avoir une agence qui œuvre pour le développement du Burundi. C'est ainsi que les missions de l'agence ont été élargies pour inclure des missions en rapport avec la réalisation des études des projets à vendre aux investisseurs, la conduite des prospections et des recherches et d'identification des opportunités d'investissement. Anya ico nagomba kuvuga ni ikihe ubu turafise ikibazo kinini turabye muri milieu y'abarundi twebwe nk'umu investisseur dufate le secteur privé ngaha baragira des idées de projet mugabo wamubwira uti genda ukoreshe étude de faisabilité ukaca usanga bibaye ikibazo. Izi mission rero za API bazihaye ubu ni mission kuri twebwe qui sont très très importantes pour le développement industriel du pays kuko usanga muri Burundi nka je mvuze nko muri ministère wanje nta unité iri chargée de faire des études de rentabilité, des études de faisabilité pour les projets des investisseurs. Aha rero l'idée de faire de la DEB une unité qui peut faire des études de faisabilité, des projets à vendre, c'est une idée qui va booster le secteur de l'industrie. Ibyo nibyo nashaka kuvuga kuri ibi bintu bya ADB na API kuko nabonye ko ari kibazo benshi bagiye baragarukako. Twabamenyesha ko umutahe wasabwa mu itegeko rya hahora wangana ni miliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi muri meri ya Bujumbura n'igice cayo nyene hagati mu gihugu. Ubu akaba yabaye 500 by'amadolari mu gisagara ca Bujumbura n'igice cayo hagati mu gihugu. Bamaze kurica hirya no hino iyo nteguro y'ibwirizwa ijanye n'isubirwamwe y'integuro y'ibwirizwa rigenga imigambi ya kazoza n'iterambere mu Burundi code des investissements yaciye yemezwa 100%. urumva ko iyo nteguro y'ibwirizwa isubiramo code des investissements itowe n'abashingamateka 108 ni ukuvuga 100%. Integuro y'ibwirizwa rero aha akaba ari naho dusoreje kino kiganiro cacu. Mwakoze kudukurikirana. Imana ibandanye barinda mu vyanyu no mu banyu naho butaha.